abona ibyo kuvuga ko je yonyakira na kamsteri ibyo byaraheze ambwira nto nta nzoga nsigaye nywa unjifana agumagira ngo naje gusubira i Burundi rero aho umaze kubona akazi muri ambassade ubona ubuzima famille itangiye ku abana basura mu mashuri meza bigira gute dukomereza okay impamvu mudafata inzira imwe nuko wakijijwe cyangwa nuko wataye abana nawe nuko nakoze amakosa menshi urumva ivyo nari ndimwo nta numwe nashobora kubisobanurira kandi nta nuwashobora kubitahura wenda nk'umuntu udahari muri ico kiringo cose bashobora kwibaza ati wararongowe sinzi icyo banyiyumviriye kuko naco nigeze ndababaza urumva bibaye bibiri ndagenda ngeze muri interview nasanze hari abakobwa benshi babakobwa bakiri bato nyene mwuvuga ati uyu bamubonye kabisa arakwije ibyangombwa jiwe ndinjira barambaza 2 3 4 barambwira ati twari dukeneye umuntu atuje kabisa turabona manga sinatinya kubivuga nkabwira umuntu wese narakije akamwe reka ngo naka business wumvise hariya ngo ubwo wumvise ko mu barokore hari amafaranga ngo uri kurigirisha rero ngo warokotse kugira uje kuyafata umugabo haje kuba kijya giterane ca Afrika haguruka cyo mu Rwanda ndagihuriramo na timu y'abantu bavuye mu Rwanda bavuye i Burundi plutôt ndi muri aho iyo timu y'abantu bavuye i Burundi Pastor Gitwaza arahaguruka mu giterane arampanurira aravuga ati hano hari umukozi w'Imana kandi umuntu akomeye Imana izokoresha mu mahanga izokoresha mu bihugu bitandukanye n'umukozi w'Imana urebye ubwo buzima bwawe bwo hambere ukareba ubuzima urimo uyu munsi inshuti zawe zo hambere zikuzi muri bwa buzima mwakoranye muri utwo tuzi twose babifata gute Muraho neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi dutangiye tubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana aho bukeye turabaramukije aho bwije nanone turabirije kuri Mike muri kumwe na Director Gabi aho tugiye kubagezaho igice cya kabiri c'ubuhamya bw'uyu mumama twarebye igice cya mbere utarakibonye twakibagejejeho kiri hano kuri channel yacu turagipininga muri comment section cyangwa se aho iki kirangirira ku mwisho n'ubundi uze kureba urashobora kukibona gikubiyemo ubuzima bwe nk'umukobwa utarakizwa utazi Imana uja mu kabari uja mu kabyiniro ukora nyine by'umukobwa utarakizwa murabyumva harimo n'uburyo yaje gutoroka umuryango yerekera mu Bwongereza asize umugabo ajana abana adafite gahunda yo kugaruka ko yagezeyo ahurira n'umusaza w'umunyamurenge aramuhanurira amwita Yona amusubiza inyuma ko yagiye mu bucuruzi bamugenzi be bagapfa wakakomeza akabaho uko yaje kugaruka muri famille aho niho twasoreje ubwo yagarukaga ageze kwa musaza we mwakirije inzoga mubwira ko watakinywa naho ngaho twasoreje ni naho tugiye guhera iki gice gikubiyemo uko yakiriwe mu muryango yagarutse yakijijwe yaragiye adakijijwe mwabantu mwe ni ubuhamya bukomeye hanyuma uko yaje kuva mu Burundi avuyeyo n'amashiringi 30 Imana ikamutuma muri Kenya uko yakiriwe muri Kenya n'abantu atazi uko yasetolinze muri Kenya ni ubuhamya bukomeye muze kubwumva ubundi ntimureke gutanga amakomenti yanyu ibyo mutekereza nyuma yuko mwumvise ubuhamya muri comment section n'ubundi mutwandikire yewe munatwandikire n'ibindi mushobora kumva mushaka kutuzabagezaho ubutaha n'abafite ubuhamya nk'ubu ntimureke kutwandikira bafite ibindi byafasha abandi nanone timureke kutwandikira nimero yacu iri kuri WhatsApp murashobora kuyibona hanyuma mukatubwira ibitekerezo bigiye bitandukanye cyangwa se email yacu byose birahari ubundi dukomeze kubana reka mbararikire kubikurikira mbareke mukurikirane Imana ibarinde kandi komeze kubagirira neza ni kuri Afrimedia Live nk'ibisanzwe muri kumwe na Director Gabi Imana ibarinde kandi komeze kubitaho ibamenyere ibibakwiye ibibagenere kuko ari bifite byose mu kiganza cyayo reka mbareke mukurikire
abona ibyo kuvuga ko je yonyakira na kamsteri ibyo byaraheze ambwira nto nta nzoga nsigaye nywa ngifana agumagira ngo urumva ntibyari bitahuritse rero mbese ntiyumva uburyo utanywa intanywa inzoga kandi ari naje nabigishije kuzinywa ahubwo ariko rero arambwira ati aca arambwira ngo mbe hajya wize ibiki muri ka kaburegwe nyene yiborerewe kabisa hajya wize ibiki ndamubwira nti jewe nize informatique nize secretariat ibiki nuzi ko aho neza ibi nibi ngo nari kumwe ngo n'umuntu umugenzi wanje ngo akora muri ambassade ngo bansabye umukozi aca afata telefone cara mu telefone wa mukozi mwansabye ndamubonye mva ko narabwiye Imana ko ntakeneye kuja kumaramara kusura kuba mu buzima bwo hasi kandi naba mu buzima bwiza ubwo rero uyo petit frère acara telefona ubwo turagera mu bana no ku mugabo nta n'ibintu birebire ibyo ntabyo nari sinzi ukuntu yindi sinabamwe ubwo rero niho naciye ngira gute naciye ambwira ngo mu gitondo ngo ndaja muri ambassade gukora interview ngo barakeneye umukozi yihuta je nkambwira Imana umva ico gihe nari namaze kwinjira mu bushobozi bw'Imana narategeka mbwira Imana nti Mana gusabye ibintu bitatu nimba ko kazi ari ushaka konja kugakora gusabye ibintu bitatu ndayibwira nti cambere bampamagare bonyene jewe sindi bubahamagare kuko nibo bankeneye bampamagare icya kabiri banyohereza imodoka iza kumfata icya gatatu nsinde interview mbu wa mbere baca bigenda uko nyene mu gitondo barahamagara saa 3 ngo abandi batangwe interview saa 2 ngo nturaza nabwira nti Jesse narenza amasaha muza kutangurira ngo turakurunkiye imodoka iza kugufata urumva bibaye bibiri ndagenda ngeze muri interview nasanze hari abakobwa benshi babakobwa bakiri bato nyene mwuvuga ati uyu bamubonye kabisa arakwije ibyangombwa jewe ndinjira barambaza 2 3 4 barambwira ati twari dukeneye umuntu atuje kabisa turabona wewe urakwije amakondisi baca bahamagara abakozi bose baraza baricara ati umuntu twari dukeneye n'uyu ati camubwira bari abakobwa bose bari hanze batahe uyu niwe twari dukeneye urumva hore mu mutima nkagumana ikintu kimbwira ati ya Mana byukuri rakora kandi ico yisabye iragikora ubwo rero mba ndose akazi gutyo ca ndatangura nkora muri ambassade ahantu nyene mbona hampesheje icubahiro abana bashobora gusubira mu mashure meza nanje gasubira mu buzima bwiza ubwo ntangura rero gukorera Imana ndabifatikanije nuko bampemba nkabona uko nkorera Imana nkomeza rero gukorera Imana ndaho muri ambassade yego witujana kure warutubwiye uti ngeze kwa sister kwa brother wandangiye akazi n'umusaza wawe kandi nagiye gukora interview nambaye impuzu umwenda mpawe na berse kuko nta mwenda nagiye zari zarashitse okay reka noneho nshatse kuvuga ngo nukuvuga ngo ugeze muri famille idakijijwe itakuzi muri ubwo buryo iyo yakwakiraga gute iyo ubona bakubona witwara mu buryo badasanzwe bakumenyereyemo wowe wabyakiraga gute bo bakakwakira gute uko jewe urumva jewe ubwa mbere narihagararako nari nzi ko banzi mu makosa menshi nataye abana nataye urugo mbese ibintu nari mfise nk'amakosa ntugira uko ndayabara ariko nanje nkumva muri jewe mfise amahoro ko mfise Yesu nakijijwe ariko bambwira ibyo bintu byo kunywa inzoga nkabwira ntoya je narabihebye narakijijwe urumva kandi nari ngeze ahantu remye manga cyo gihe narabyemanga sinatinya kubivuga nkabwira umuntu wese narakijije kamwe ngo reka ngo naka business wumvise hariya ubwo wumvise ko mu barokore hari amafaranga ngo uri kurigirisha rero ngo warokotse kugira uje kuyafata umugabo ico gihe urumva ntitwasubiye kuba tuvyumva kumwe ndikambivuge gutyo twasubiye kuvyumva kumwe byari binagoye gusubira kuvuga ngo twafata inzira imwe
byari bishoboka. Okay, impamvu mudafata inzira imwe nuko wakijijwe cyangwa nuko wataye abana nawe ukagenda? Nuko nakoze amakosa menshi, urumva ibyo nari ndimwo nta numwe nashobora kubisobanurira kandi nta nuwashobora kubitahura. Wenda nk'umuntu udahari muri ico kiringo cyose bashobora kwibaza ati wararongowe. Sinzi icyo banyiyumviriye kuko naco nigeze ndababaza. Ariko narabona ko ari uburenganzira bwabo kuba bonjija, kuba bonyita uko bashaka. Ariko nanje nkumva ikiri muri jewe nico kimpa amahoro. Ndavuga nti jewe ibyo narimo ndabizi kandi ndamahoro. Mbese urumva mu bundi buryo wataye urugo tubabwiye iyo wagiye, noneho ugarutse ntiwumve ko babyumva ko ari imitwe waje kuvuga ngo wakijijwe kugira ngo bakonvenke impamvu wagiye urarongorwa iyo wagiye mu mugani w'uko wavuze, ariko ntiwumve mbese ko ari imitwe uri gukora atari ugukizwa. Bo nibaza ko ibyo banyiyumvira ko sinashaka kubibyiyumvira jewe naguma niyumvira ibyo ndimo, nkavugana n'Imana nkavuga nti Imana ntunkoze isoni, ntiwemere ko maramara, ntiwemere ko hari umuntu ampangara, ntagire uwumbaza ikintu na kimwe. Ayo yari yo masengesho yanje. Ariko naje kugaruka nsanga na mama yarakijijwe, nsanga abapetite sore barakijijwe. Aho noneho ndavuga nti Imana yarumvise kwa gusenga kwanje, nibura muri famille ndafise abantu bake bavyumva, naho badashobora gutahura aho mvuye n'ivyo naciyemo, kuko jewe nakorera Imana mvuga nti yandinze urupfu. Nkiyumvira abantu bose twari turi kumwe, nkiyumvira amafaranga yose nari ngiye kuronka, Imana byose yabigize gute yankijije jewe, abandi bapfuye. Umva ico nico camotiva, ngaca niyumvira ingene narose uwo mu mama akankunda, akanyemeza ko ndi umukozi w'Imana, nkamwigira ko byinshi. Urumva ibyo yakora byose nanje nabandi ko ndiga. Hanyuma rero ico gihe urumva Imana yarambwiye ati ishure ryawe riraheze, subira mu Burundi. Naje gusubira i Burundi rero. Ugezaho umaze kubona akazi muri ambasade, ubona ubuzima famille itangiye ku abana basura mu mashuri meza, bigira gute dukomereza. Aho rero ndi mu gutaha haje kuba kijya giterane ca Afrika haguruka cyo mu Rwanda. Ndagihuriramo na timu y'abantu bavuye mu Rwanda, bavuye i Burundi plutôt. Ndi muri abo iyo timu y'abantu bavuye i Burundi, Pastor Gitwaza arahaguruka mu giterane arampanurira. Aravuga ati hano hari umukozi w'Imana kandi umuntu akomeye, Imana izokoresha mu mahanga, izokoresha mu bihugu bitandukanye. Ni umukozi w'Imana, Imana imbwiye ko ari umuntu akomeye cyane, ndashaka mumfashe tumusengere. Arampamagara, nza hari imbere aransengera kandi baramenya ngo ndi umurundi kazi. Ubwo rero ya timu y'abarundi baravuze ati burya twari kumwe turi kumwe n'umuntu akomeye. Urumva? Ubwo wari wagiye muri iyo delegation gute mu nari nagiye jewe mu giterane bisanzwe, jewe jenyine. Yewe nyine umvise ico giterane. Utajanye nabo barundi. Ekada. Rero muri ico giterane niho havuye amakuru. Baja kunkorera publicity Burundi. Barya barundi mwari kumwe. Twari kumwe. Bavuga ivy'Imana yavugishije Gitwaza. Ubwo rero nshika mu Burundi nsanga abantu bose bandindiriye. Umukozi w'Imana akomeye. Rya zina rero ryo kuvuga ngo nahinduye navuye hariya, hari n'abantu batari bazi ubuzima bwanje bwa kera, ariko bahise bakira ubwo bwako kanya wa mukozi w'Imana akomeye. Batangura kuntumira mu mashengero atandukanye. Urumva ko ubwo bwari ubuzima bwanje privé, ataho buhuriye na famille. Famille nimba barakora inama bakavuga turya yatunaniye turamutaye, ntabyo nzi. Ariko jewe nabwira Imana ngo ndinde kumenya ibyo banyiyumvirako, nkakomeza ibyo wanje. Dukomereze ntacyo. Uko rero niko nabaye aho ndakora ku kazi. Uko mpembwa nkabanzi ko harimo amahera yo kugura ibyuma ahantu mu rusengero, narumva afise umuhamagaro gufasha amashengero, gufasha umukozi w'Imana. Nkavuga nti sishaka umukozi w'Imana asuzugurwa. Hageze n'igihe ndavuga ngo reka nugurure biro muri ville. Ndabwira abakozi b'Imana si byiza ko muja guhura n'abantu ko umuntu kamuha rendez-vous ngo murahurira ngo kioske ya Coca-Cola. Ndabwira nti aha nshizeho office y'abakozi b'Imana.
ufise umuntu mwahanye rendezvous mubwire ati unsange ku kazi unsange kuri biro yanje uzoza baguha urufunguruzo winjire muri biro uvugane n'umuntu wawe hanyuma utahe nkumva afise ikintu gusa cyo guhesha icubahira abakozi b'Imana ico naco kandi kiragenda kingira publicité ngenda menyekana nuko byibigeze aho rero ikindi gihe nja kugirisha numva ko mfise umuhamagaro w'abamama ngenda muri ministeri ngiye gukoresha amastati hanyuma ndiko ndavuga ndiko ndasigura vision yanje ibintu nzokora umugabo arandaba ati none nibyo yawe uzokora wenyene ntego ngo none ngo biro yanyu nkuru head office iri hehe ndamubwira ntiri muri Kenya umva Kenya numva ari ahantu nubaha kavuga ni navuga ko mfise ibiro byanje bikuru abantu bampagarariye bari muri Kenya bizoba byubashwe nta bihari n'iryo jambo Kenya ukuntu ryanje mu ntavyo no kubwira abaravyanditse muri state aravuga ngo ibikorwa byose nkora ngo biro yanje nkuru siège ngo iri muri Kenya aho hari muri 2010 turagumaho sinzi ubundi munsi bantumira muri seminaire i Bugande bantumiye muri seminaire ndahahurira n'umumama kwa kunimwa muri recreation mukibwirana abarampaye carte de visite arambwira ati jewe rero mba muri Kenya kandi nkora nk'ibyo ukora umunsi wogira umugisha wo gushika muri Kenya uzondamutse nanje nena nko umugisha wo kuzi Burundi nzokuramutse umva tugezaho abantu twaye carte nanje ntwari yindi ntazi ko taraho tuzosubira kubonanira ubwo rero naratashe ngumaho nkora ibikorwa bisanzwe niho rero haje gushika muri 2010 numva ijwi ryo kuza muri Kenya mu gitondo ndavyuka ndabwira umugabo wanje ndamubwira nti rero ntimana irambwiye ngo irantumye muri Kenya arambwira ati ivyo ni bya bisazi byawe bije gute Kenya urahazi ndamubwira ntahonze urafise itike ntajyo mfise ntimugabo je numvise ijwi nico ndagusaba gusa nsengera umpuruhusha nawe yarakijijwe se agusengere uyo rero yarakijijwe ubu rero ubwo umukozi w'Imana nka umukozi w'Imana ariko jewe uko mvugana n'Imana we yakijijwe gute subira inyuma aho wahasimbutse aho nahasimbutse hari impamvu nahasimbutse ariko ni kwera gusa nashatse kuvuga ku ruhande rwanje umunsi nawe mwashatse muzomutumira nawe ababwira uko byagenze ariko ico nashaka kuvuga ico gihe rero numvise ijwi we bisi yose ndamubwiye numvise ijwi yacambwira ngo ni bya bisazi byawe ndamubwira nti je ngusabye uruhusha hanyuma unsengere ngende kuko iryo jwi rirambujije amahoro cenja ndavyuka ndatekera mu nzi wacu hari amahera igihumbi c'amarundi no kuvuga amahera 30 y'amakenya 30 ariko muri aka kanya ni nka 25 25 shillings niyo twari dufise mu nzu ndamubwira nti rero nsengere kandi ungabira aya mafaranga aya ni ari bunjane muri Kenya we rumva yaraseka nyine akavuga ati umugore wanje yarapfuye nibisazi nyene bimukoresha aransengera ndafuka amaransengera arambwira turusha ndaruguhaye genda hanyuma ndabo kuntu ugera muri Kenya canke umaramare ndamubwira nta kibazo reka ngenda gore naravuye muhira ayo 25 arashobora kuvamwe moto kuva aho twari tuba ko haba hari mu gitondo ca kare ama bisi yagenda nka 6h ndiruka nka kuri bisi fise 25 muganga banayaharuye mu gihumbi majana ndwara kuri himoto na majana 3 yo kuriha yo kugura amayinite numva ko nimbara mara kwinjira muri bisi mfata amayinite nkamuhamagara nkamubwira ntindagiye urumva jewe ndagenda kuri bisi ya mbere barambwira ngo yuzuye ndirukanka ku ya kabiri barambwira ngo iruzuye aho wari ugikora muri ambassade cyangwa wari wararetse ku kazi aho nari narademissionye harageze igihe Imana irambwira ngo ubu ndakugize umumissionnaire ngiye gutuma ku isi yose hagarika akazi nuko urwo rero ngize gutya ngeze bisi ya mbere biruzuye iya kabiri iruzuye iya gatatu barambwira ngo hasigaye imyanya 2 ndabwira nti
mfatira uwo mwanya ntujye. Izo zari bisi zije he? Ziva mu Burundi ziza muri Kenya, ziza Uganda, ziya za Jaguar, za Kera. Ico gihe hari hakiriho amabisi aza direct. Ubwo rero nca ndafata nja gukora mu isakoshi nk'umuntu nyene afise amahera. Numva ikintu kimbwira ngo amahera y'iruguru yafise. Genda ushaka itike. Guremba nakoze mu isakoshi nk'umuntu ariko ararondera. Mugabo wa muntu agurisha amatike. Aca arambona. Acava hariya mu kadirisha aza yirukanka aza kundamutsa. Arambaza ngo mama nishugiye he narakubuze je nkamuranka abona ko ndamuzi ariko ndamwibagiwe. Arambwira ngo jewe ndi umwana ngo wigeze kurihira amashuri ngo ndiga ngo ndanarangiza ngo ariko ngo narakurondeye ngo ndabura wimukiye. Umva wa mwaka na ya myaka namaze ndi mu bintu ufasha za mfuvyi mbese. Umva haragize igihe ndabura. Abari ko bariga baraheza ariko ntibaronko baza kunshimira. Uwo mukobwa rero aravuga ati narakubuze arira. Ndamubwira nti wihangane basa arambaza ngo ugiye ngiye muri Kenya. Mama wambabarira ndakwishurira itike. Ndamubwira nti okay nivyo bitakugoye ntaco wakwishura. Nigirisha gusa kubera ko sinashaka kwabona ibyo ndimo. Ubwo rero mbasubijeho kagasakoshi nkaho narimo ndatoramo amafaranga we yiruka kunkatira itike. Arankatira itike hanyuma ndagenda nicara muri bisi. Ngeze muri bisi mba nashizemo amayinite mpamagara wa mugabo ndamubwira nti rero jewe ndagiye. Ati sugiye gute? Nivyo ntubimbaze nzabikubwira ngarutse. Ngo mba ndagiye. Urumva ko nta faranga na rimwe sigaranye. Ariko kwa kuntu nashitse mu modoka ndasenga nifashe gutya numva nuzuye umubabano uvuga nti ariko mana kubera iki tutakumvira. Yaba abantu twakumvira ntibiba bisaba ko turinda kwibaza ngo amatika aravahe turabaho gute twakagombye kubaho nyene uko ushaka. Ubwo none ufite kwizera kumwe guteye ubwe gukora. Urumva ubwo nicaye muri bisi rero ndiko ndarira umuntu yicaye hano arambaza ati se kuri kurarira noya ni jambo nsomye muri Bibiliya numva rirampezagiye kuko sinakunda kuvuga ibyanje. Ko rero ndicaye turagira arambaza ngo none ugiye he? Ndamubwira nti jewe ngiye muri Kenya. Muri Kenya ho ngiye gukora iki? Ngiye kuvuga ubutumwa bwiza. Nawe arambwira ati jewe navuye muri Kenya nza mu Burundi gukora business. Yari umurundi? Yari mu Kenya. Yari umudamu mu Kikuyu. Yavuye muri Kenya naje gukora business mu Burundi. None wowe uravuye hano ugiye muri Kenya gukorera Imana. Arambwira ati wambabariye ahantu turi buhagarare. Icuri burye cose ndacishura. Ndakurihira icurya ndakurihira ico kunywa kugira nanje mbone kuri uwo mugisha. Ko nanje nkora business ariko ninagufasha nanje ndaba nkoreye Imana. Ndabwira nti Imana igomba. Abanyakenya bagira uwo muco mu umuco kumenya gutanga kugira ngo bakorere umugisha. Ndavuga nti Imana ishimwe. Ubwo mu mutima nyene nuzura amashimwe menshi ko navuga nti iyo ni argent de poche. Pocket money mbandayibonye. Turakomeza twagera ku mupaka twagera ahantu hose duhagaze akiruka gafata takeaway inkoko amafiriti amafana ibintu byose nkeneye akabinzanira. Nkaguma je muri bisi gusa ndi kurya ariko ndimo gutekereza ubuse Kenya ngiye kwande. Kagerageza kubaza Imana untumye ntimbwire na kimwe. Ariko ndaguma ndagenda tugeze ku mupaka wa Busia. Numva ko tugiye twinjire muri Kenya. Wa mama arasura arambaza atese wavuze muri Kenya ngugiye. Noke si ndamenya neza aho ngiye ntariko ngiye ndafise nimero ya telefone. Ndafise carte de visite. Ya wa muntu yayimpa kambwira ngo umunsi uzoza muri Kenya uzonsure. Ca ndayimwereka ntuyu niwe nzi muri Kenya niwe shora kuja kuraba. Acara yifatara mu telefone amubwira tumva rero nzananye n'umushitsi wanyu kandi mutaje kumutora ndamutwari wanje. Ubwo nyene mba navuze nti naho kuryama ndahabonye kurya nariye numva noneho ibibayamina byose biratunganye kuko nawe gukeneye nawe yambwiye ko nibataza kumfata arantwara nkumva aho rero Imana yamaze kugikemura.
kure twaraje tuva Busia turaza tugeze kuri bus aho bisi dushikana nasanze ya famille yaje kuntegera baraza kuntora banjani wabo rero nasanze bari bafise igicaniro bagira ahantu basengera kwa kane basenga ari benshi cyane hahurira nk'abantu 50 gusenga rero ngo barimo basenga Imana ngo irababwira ngo hari umuntu ngo mwarasenze mwibaza ko ntabumvise ngo ariko ngo hari umuntu marayika nohereje ngo avuye mu gihugu cakure ngo niyahashika uzomwakira mu nzu wese aza ibisubizo byo biraboneka bumva iyo message ntisobanutse ariko kubera ko nciye telefone bakiri mu masengesho baravuga ati wa mu marayika yo baruyu baca bavugana bati ejo rero yashitse muzoce mugaruka urumva rero wa mu mama arambaza ati none hari ikintu Imana yagutumye uwo muri kumwe mu modoka wa undi yanyakiriye mwijoro kuko yari yabwiye babantu ngo bazoze mu gitondo hari ikintu Imana yo yagutumye n'ibiki ndamubwira nti oya jiwe nta na kimwe irambwira nta jambo na rimwe nzi nta cirambwira urumva ntariko ndeka turyame burya Imana iravuga mwijoro turaryama mwijoro Imana irambwira ya message nyene irambwira ngo inzu ngiye kukujana mu mazu y'abantu uzosengera kandi ibibazo byabo bizokemuka urumva kubera ko numva intumye gusenga noneho numva ndishimye cyane ndabyuka ndabimubwira nti Imana yambwiye uko nuko arambwira toya tibyo hano muri Kenya ntibibaho ati Kenya icambera abantu bari mu kazi nta mwanya wabo baguha icya kabiri Kenya nta muntu yakira umuntu mu nzu tinajewe turasengana hano ariko sinzi aho baba ndamubwira nti jewe rero n'Imana yabimbwiye kandi ndazi ko ugaho wahitiye muri cacumba c'amasengesho kuri cacumba c'amasengesho niho uwo muka pastor yanyakiriye cari ikiriwe cabagiwe cabagiwe kandi niwe yanyakiriye mugabo rakambwira ngo ivyo Imana yambwiye ntibishoboka nisibyo je ndamubwira nti renze ko Imana yanje itabesha bukeye rero babantu barazindutse saa 2 bari ngaho wa mu mama ja mu gikoni kuntekera icayi babashitsi nabo bariko baraza binjira uko binjira umwe akanshira ku ruhande akambwira ngo umukozi w'Imana ndashaka kwakira iwanje ku wa mbere uwundi ati ndashaka kwakira iwanje ku wa kabiri baripangira iminsi bonyene batanavuganye wa mu mama za kuva mu gikoni asanga bamaze gupanga arandaba mu maso aravuga ati Imana yawe ndayitinya aba bantu dukoranye imyaka irenga 3 nta numwe arantumiriwe wewe uraje uri umushitsi barakubwiye ngo barakujana iwabo ati nemeye ko ari Imana yagutumye ubwo rero naraje ndaja muri ya mazu mu ngo zabo barapanga amasengesho ubwo wahitiye ni he hano muri Kenya hari ngamo hari ngamo niho nashikiye niho hari ico cumba c'amasengesho ubwo yebanjana mu makartie atandukanye za Rongayi haba ari mu mama bayo amakartie n'ubu ntibuka turagiye turasenze nyuma nza gusanga abantu bakantelefona akambwira ati bya bintu byose byari byaranse byaracubutse abari batabyara baravyaye aba business yari yarapfuye yarakoze urumva ubwo nyene ndavuga ngo ni Imana yantumye nahamaze indwi imwe ndasubira inyuma ngera gusubira inyuma mu Burundi ubwo nyene Imana imbwiye ngo narinje kukwereka ko bishoboka gende witeguruza ukora umurimo urumva babantu rero baragerageza guterateranya kugira bandihira itike ryo gusubira inyuma bararibura bari babiri mu bibazo bimwe byugarije hamwe baterateranya 100 ubwo barandonkera 2,000 ndabwira ntimugire ikibazo kuva i Burundi gushika hano Imana yarandihiye ubwo rero nimba munyendihiye gushika i Bugande nziranye n'abantu sinza kubura ingene nshika i Burundi ubwo rero naraje bashira muri bus mfise 2000 yari kushikana Kampala gusa hanyuma nicaye muri bus nicana n'umuyisilamu umugabo w'umuyisilamu akaba ari n'umusudani wa musudani tugenda tuganira nawe yambajije bya bibazo arambaza ati se uvuye he ndamubwira nti mvuye gukorera Imana
mvuye kuvuga ubutumwa arambwira ati jewe nkorana n'ama organisation akomakomeye mfise amafaranga ariko umudamu wanje yirirwa muhira ntabwo yoshobora kuva muhira ngo arafashe urugendo nk'uko kwa wagiye ati ntibibaho ati rero je nanje numva nokorera umugisha arambwira ati ningera Kampala umuyisilamu umusudani twanavugana n'icongereza gipfuye ico gihe nta n'icongereza narinzi gikwiye arambwira ati ningera Kampala nanje umpa iminota 5 ndashaka gukorera Imana ndavuga nti reka nindiye tugeze rero Kampala yaciye yirukana bagiye kuri M-Pesa ubu none nibuka ko ariho za M-Pesa canke zande ico yakoze yampaye 50,000 y'amakenya urumva izo ni $500 arambwira ati rero uvuye gukorera Imana tugenda ugure costume y'umugabo ugure ikirato ciza c'umwana ugure impunzu yawe nziza niwashika muhira abantu bamenye ko uvuye gukorera Imana ndabigirwa no mu Islam ubwo uko ni ku rugendo rwanje rwaheze rwo kuza gutata muri Kenya ubwo rero mbasubiye mu Burundi mu nyuma rero ntonagarutse nje mu murimo w'Imana ushitse mu Burundi babyakira gute ko wagiye na 20 bob ibyo urumva nyene yabaye intahe umugabo wanje ntiyabaye kuba gisubira kumbaza ngo uraja he Imana ivuze iki yarambwira ati nimba ari ya Mana yawe ivuze genda kuko yari imaze kumwiyereka muri byinshi ikambwira ikintu kidashoboka ikagikora ubwo rero aho rero niho yasuye kwiga arambwira ati ndaguhebeye menye ko atari bisaze ufise Imana yawe uzokomezanye niyo Mana ubugeze mu Burundi uvuye muri Kenya uvuye gutata ushitse mu Burundi ujanye igitekerezo cyo kugaruka se cyangwa se ugiye kwimura umuryango ugiye gukora iki niki kiri next ico gihe nsubira i Burundi narumva gusa umutima umbwira ko Kenya ari ahantu heza nari nahakunze mbona bwari ubwa mbere bwawe kugira muri Kenya bwa mbere bwanje munyoyeyo nkumva nahakunze nkumva muri projet zanje ibyo kuvuga ngo nshaka kuja kubiburayi ndabihebye ahubwo reka ndondere ko naza kuba Kenya ko nkumva nyene kabisa hari ikintu kinsuguma kuvuga ngo nze muri Kenya ubwo rero ico gihe cyo kuza muri Kenya gukoreraho naho byabaye nk'igitangaza umuntu nigeze kwakira i Burundi niwe yampamagaye ngo bafise igiterane umukenya ngo bafise igiterane aho bita Kisumu ndaza Kisumu turaba muri ico giterane cari c'imisi 3 noneho imisi 3 iheze barambwira ngo mu Burundi hameze nabi ngo hari bitero abantu bari kubaricwa ibiki ngo hameze nabi bakantelefona bose ngo ntugaruke nimba ari abana nimba ari umugabo nimba ari biki byose biragusanga iyo ntugaruke urumva muri uko kumbwira rero ngo singaruke ba bantu twavanye Kisumu tugarukana Nairobi tugeze barambwira ati ntitukurekura ngo utahe garuka tugende Nairobi tuzoba turagumanye gushika i Burundi hamere neza muri kwa kugaruka niko nyene natangwe kwiyinstara mvuga ngo ntegereje famille ndarindira famille mu nyuma numva ko baje baraza tuca tubandanyiriza ubuzima mba ndatanguye umurimo w'Imana urumva ko hari no mu gitekerezo numva ko by'ukuri umurimo w'Imana muri Kenya ndahafise ikibanza cyo kuhakorera uko niko ninje natanguye gukora urumva wari utegereje famille habaye ibitero mu Burundi ubwo ni muhe mwaka aho niho famille yaje nyine kuba hano ariko kuva 2010 nagumanza kuvuga ubutumwa ngasubirayo nkavuga ubutumwa ngasubirayo ariko nkumva umutima wanje urahakunda kuruta uko nakunda ibindi bihugu nkumva ni Burayi sinkihashaka shaka muri Kenya ubwo rero ibyo bitero byabaye igihe wafashe umwanzuro wo guhita uza kwimura famille hari muri 2015 gihe hari habaye coup d'etat mu Burundi hakamera nabi jiwe byabaye ndi hano ndi bivuga butumwa ubwo nyene rero mba umubije kuguma hano bimaze rero kumera neza niho famille yashoye kunsanga hano
famiye urumva ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kuguma hano ariko mu by'ukuri usanzwe uza nk'umuvugabutumwa ukongera ugasubirayo installation kuvuga ngo wiyinstale muri Kenya utangire umurimo w'Imana tubwire kuri ico gice nacyo. Okay, ico gihe kuvuga ngo ni installe muri Kenya ntibyamvuna kuko jewe nari maze kuja kuri level yo kwizera kurenza nkavuga nimba iki kintu ndacumva mu mutima wanje ico ni Imana kimbwiye kandi irazi kuri bugikore. Rero nagira gutya nkabona abakenya bonyene ubwabo baratigita bagashaka inzu bakayishura bakarondera ngo uratangura kuri ibi nkasanga nyene bamfasha yansharije muri byose sinigeze mpangayika. Mbese bakumenyeye buri kimwe byose barambwira ati ingo aha genda uzana mu famille uze wiyinstare tuzobana nawe uri umukozi w'Imana turakuzi ubwo bari bamaze nyene kumenyera basi nkomereza ngaho famille biraje uratangiye umurimo hano wari mu rusengero rumwe se cyangwa genda mu mashengero atandukanye. Ico gihe nabwira abantu ko ndo mu missionnaire kuko nari nkiriko ndiga amashengero nkumva nokorera hano nibimfunge ngene n'ahandi ndahakorere ubwo nyene nari nkigira gutya nkishakisha baca rero bansengera kuba mu missionnaire kandi barambwira ati tuguhaye uburenganzira aho Imana izogutuma ugenda kuko byewe byari bigoye kumfungira mu ishengero rimwe nama mfise ama message Imana ikantuma ku mashengero Imana ikantuma ku bakozi b'Imana ubwo rero byasaba ko ngenda. Rero uwo mukozi w'Imana niba yarabonye ati hako bizontera ikibazo reka ndamusiga amavuta nk'umumissionnaire kandi ndamurekure kambwe atahazoba muhira uzohora utaha uzi uhasengera igihe wumva bikunze ariko ikindi gihe Imana igutumye genda ukore niko nakoze hafi imyaka nk'itanu kugeza ubwo rero naje kwinjira gutangira ibikorwa by'iwanje nkatangura gufungura amashengero sengerwa kuba apostle mu nyuma sengerwa kuba bishop. Mama Bishop no kuvuga ngo tugiye gusubira inyuma aho ngaho ubwo buzima bwo muri Kenya urabwihutishije utugejeje ku ibyo byose iyo myaka 5 ariko harimo challenges wenda niko tekereza byanze bikunze mu murimo abaswahili bazabyita neza ngo ni shamba mpya ahantu ugiye gutangira busha cya kabiri noneho ugiye gutangira n'insengero atari kuvuga ngo ugiye gutangira ahantu warutuye warusanzwe uza abantu warusanzwe umeze gute nshaka kuduha ubwo buhamya udusobanuriremo byimbitse. Okay, ikintu ca mbere kubera ko narinje gukora umurimo w'Imana ubya umurimo w'Imana ugira nyeneho kandi nyeneho ugutumye ni wagomba gushugurika mu byo ukeneye. Rero naragerageza kubanza nkaraba ko Imana by'ukuri irabyemeye ko nza gukorera hano nkashaka kwimpa ibimenyetso. Ucambere narifise umutima uhagaze inzu noyiriha gute abana bo kwiga gute Imana rero ikagenda ifata kimwe nkabonera gikoze nkabona ikindi ragikoze kugira nyene ngo bwabwo bafise buhere. Ndibuka natanguye kubanza gukora business kuko urumva sinari gushoka niyemeza ngo mbaye mu pasiteri atamushahara kandi abana batezwa kwiga ntegezwa kurya ntegezwa kuriha inzu. Ndabanza mfungura iduka funguye iduka nkaza ndaja gutora ibintu kikomba nkaza nkadandaza ariko ngacangira ikiganza ciza ku bakenya abakenya bakankunda bakambwira ngo ndumukikuyu bakanshorera cyane ku buryo nanje nisanga nkunzwe mu yandi maduka yose araho nkumva bimpa kumva ko ndi muhira. Barankunda cyane bagakunda n'ibyashara byanje bakambwira ngo ngira ibintu special ngo ntibazi niyo ndabikura kandi ndabikura muri Kenya wabo. Hanyuma haza kugera ikindi gihe Imana ikora akantu ko kunyemeza. Burya iyo ugiye gukora umurimo w'Imana ahantu Imana itaraguha ikimenyetso biragoye uguma wikeka uvuga ngo ntabwo ari Imana yantumye. Umuntu duturanye gutya ku iduka arambwira ati uzi ko ari wishure ry'abazungu ririmo rirarondera abana baba étranger
canke abana baba refugee canke abana b'imfuvyi canke abana donc abana bari muri situation ti rero bari ko barabarondera kandi uri umunyamahanga genda uje kubaza cana genda ndashikayo urumva ko nari pasteur sinashobora kubesha ndabwira jewe ndi hano ariko ndi umurundi ndindiriye ko Burundi bugira amahoro ngasura mu gihugu iwacu rero nanje gusaba ishuri bambwiye ko mwakira abana nibiki barambwira ngo ibisabwa ndabivuga baravye basanga ndavyujuje icambere cyo no kubera ko umutware wanje yaba muri Uganda jewe nkaba hano n'abana jenyene urumva rero single mother cari mu bintu makritere atuma baguhishura ubwo rero nsanga ndi umunyamahanga ndi single mother mbanarose kuri ntuzenya igituma ndo nk'ishuri barafasha abana babashize mu ishuri kandi amashuri ahenze bamaze akanya barambwira ati ubu n'ubundi abana barakugora amadevoir kandi ubuvuye muri business n'ibiki ati bwira tukorohereze tubashize muri interne barashize muri interne ndabona rero iki kintu Imana ikoze iranyemeje ko nkwiye kuyikorera kuko nta kindi kintu cyari kikimfashe business ni yanje umwanya wose nshatse no kugara nkaja kuvuga ubutumwa nkaja gukora ibikorwa by'Imana ejo nkagaruka nkugurura kandi nubwo nafunga iminsi 3 ngarutse kugurura nadandaza amahera bajya turi kumwe hamwe badashobora kudandaza ivyo rero babimbereye ikimenyetso kindi gikomeye ko Imana ishaka ko ndayikorera ngaha muri iki gihugu kore niko natanguye hama ikindi ca kabiri hagira ikiganza ciza ku bakozi b'Imana abakozi b'Imana bose bari hafi yanje aho Imana hose yantuma gukora bakanyakira neza hamwe wumva kabisa uri muhira nta no kwiyumvira gusura gutaha ndakomeza ibikorwa by'Imana gutyo kugezaho haje kugera rero ku rwego rwaho ntangura ishengero yego urumva abana bamaze gutangira ishuri utangiye umaze kumva ko Imana maze kukwemeza neza ko ugomba kuba muri Kenya ugomba gukora umurimo wayo muri Kenya byagenze gute rero kugira ngo utangire initiative yo gushinga urusengero muri Kenya ni hahandi jewe ubundi nahora mvuga ngo umuhamagaro wanje ngavuga ngo ni umusamariya w'imbabazi good samaritan nakunda kwitaho cyane abantu bari mu bibazo abantu bababaye ariko ugasanga hageze igihe usanga hariho abantu bamaze kuba nk'abana bawe wamubwira ati genda muri riya shengero kubera ko nawe ugenda ahandi ntabyemere ahubwo hageze muri covid cagihe amashengero ahagaze dutangura gusengera muhira urumva twari turi mu mashengero yandi ariko twese dutangura gusengera muhira noneho ugasanga ba bantu bose bamwe nagiriye neza bamwe nafashije bari mu bibazo covid igeze bose bacibaza mu nzi wanje tukaba ngombwa rero gusenga tugasenga turagira igicaniro kiraba kinini hageze rero kubabwira ngo covid yaheze umwe wese nasubire mu ishengero ryiwe baranga bakambwira ati niwe muvyeyi dufise ni wewe agakiza dufise ni utugishikanye ngaha rero nta wundi mu pasteur dufise nkabwira nti jewe ndi umuntu arengana nta nakimwe no bafasha ati ntibikunda barambwira ati niyo bari sare utubwire tuyirondere nibyaba ari ibikoresho intebe utubwire tubirondere ariko niwe pasteur ndabyisangamwo gutyo ndagenda ndavugana n'abakozi b'Imana abo twa dusaye dukorana barambwira ati uwo ni wo muhamagaro taha Imana yamaze kukwemeza komereza aho nyine ubwo rero mbadabandanije ishengero rirabandanije mugabo cyane ngasanga bise umuhamagaro kugenda nk'ahantu bagomba gutangura nkabafasha gutangura baba bamaze gukomera nkabasiga nkagenda ahandi aho niho naje kumenya ko mfise umuhamagaro apostolique ngasanga n'ahantu nagiye nkatanguza igicaniro gisanzwe ngasanga carabaye urusengero nagenda ahandi nkabwira nti je numva Imana imbwiye dusenge tugasenga twasenga turi babiri ejo bakaba 3 ejo bakaba 4 ishengero rikaba riratanga biza kugera rero no kubera ko nakunda kugenda nkaja muri za Uganda nkaja hehe aho hose nza gusanga amashengero yaruzuye aho naho nyoye hose ishengero rya Charitanga
ni ukuvuga ntabwo ufite ishengero rimwe, ufite menshi. Ufise amashengero kuri uyu munsi, amashengero 22. 22 kuva muri covid. N'imbere ya covid sinzi ko hariho part ntavuze ingene nahavuye nja kwiga Bugande. Muri iyo periode nizi Bugande naho nyene abo twiganye uwo nagiye mu nzu yiwe wese habaye ishengero. Urumva rero ku buryo bageze n'igihe bakabitera inkuru bakavuga ngo ntuzozi wanje kuri nta shengero. Urumva abantu nyene bakabigira nk'inkuru. Kubera abantu bose batubwira ati araye mu nzu yawe ishengero riravutse. Nibyo nisanga rero ndi muri ibyo byo gutanguza amashengero kugira gute ngenda niho rero nivyo byatumye remba bishop. Ni ukuvuga ngo wenda reka ngaruke ku kintu kimwe cy'ubu bishop, kubera ko abantu benshi hari uburyo nyine cumvikanamo wenda gisoundinga, kandi jewe wenda kuba dukurikiye batabizi nje nabaye muri ordination yawe uba bishop. Mu byukuri bimwe hari bimwe niboneye n'amaso nabonye, mbona abanyakenya bari barimo n'ababishop benshi cyane bakomeye hano muri Kenya. Byagenze gute kugira ngo uhure n'abari abantu bameze kuriye? Okay, jewe maze gutangura ishengero urumva ko naritanguye ndi umumissionnaire. Harageze igihe mu mutima nkumva ndicira urubanza ko ntuzuye. Nkavuga nti ibi bintu nabikoze ndi umumissionnaire ariko ndakwiye gusigwa amavuta. Entre-temps navuye i Burundi narasizwe amavuta y'ubupasiteri. Ngeze aha muri Kenya bansiga amavuta y'ubumissionnaire. Noneho abantu batanguye kuza ngo mbe pasiteri wabo. Nkumva hariho ayandi mavuta nifuza gusigwa yo kugira ngo ngume hamwe. Kuko uraza umumissionnaire aguma agenda. Nkaba Imana nshoboza nicare nderize intama. Nubwo numva bitari muri jewe. Rero ndavuga nti ndipfa ko ndondera abakozi b'Imana nkababwira ko natanguje igikorwa. Hanyuma bakora iki bambwira ico gukora. Jewe ncanja ku musozi, ndarakunda kuja ku musozi cyane, umusozi wa Nakuru, Ruiru. Nivyo bintu biri mu biba muri jewe kenshi, sishobora kumara ukwezi ntagiye ahantu niherere. Nigiriye ku musozi rero gusenga, mba ndiko ndaganira n'undi mu mama carambwira ati yo ati ndazinanye n'umubishop yitwa gutya kandi akora ibintu by'ama ordination. No guha contact zibukazomurondera. Arambiye contact ndagenda ndamurondera, ndamwiganira ukuntu natanguye. Ninge nivyo bintu by'amashengero biko biraza mugabo muri jewe atavyo naniteze. Arambwira ati rero ico utiteze nyene nico kiba cavuye ku Mana. Kuko ico we wikoreye kiba ari iki wawe. Ati rero ndashaka umpe background ukuntu ibintu byawe byose kuva mu ntango byatanguye gute. Namusubiremwe intahe yanje ukuntu nakijijwe iyo byavuye iyo byagiye. Ndamubwira abakozi b'Imana tumaze gukorana ngaha muri Kenya bose agasanga arabazi. Arambwira ati rero mu mwanya niyumvira. Arambaza ati none we washaka intego nabane je shaka uko bigenda shaka iby'Imana. Imana niyizi uko biri bugenda. Ubwo rero hageze igihe jewe nanibaza ngo kuko n'abakozi b'Imana twakorana barambwira ati twe turi pasteur. None nawe ari uturongo yosha bitwa pasteur. Je nkabwira je ntaco bintwaye. Nahubwo je munyite missionnaire. Arambwira ati no. Bakensista. Ati d'abord turakeneye ko natwe dusigwa amavuta. Kandi dushobora gusigwa amavuta y'ubupasiteri nawe wongera usigwa y'ubupasiteri. Atugure benda bazogira. Rero ngiye kumubaza arambwira ati umuhamagaro wawe ni apostolique. Ati kandi kubera ko umaze kubyara amashengero umva deja hari n'ababishop babiri bari munsi yanje. Aravuga ati ibyo byose dukwiye kuguha kugusengera kuba apostle. Iyo ni apostolic anointing. Ati wongere usengerwe kuba bishop kugira ngo ushobore kurongora amashengero wavyaye. Babidesize rero byo bigirwa na commission. Bari commission y'aba bishop bicaye hamwe bakabivugana bamaze kubidesida rero baje sinashobora kubyara. Shikira hore baransiga amavuta. Iyo bishop. Yego. None nyuma yo iyo gahunda yose maze kubaho ayo mashengero uyarongoye gute mu bihugu byose bingana gutyo. Bese vision yo gukomeza kwaguka gutyo.
imeze iti nuvuga ngo gahunda ni ugukomeza kubyara amashengero yandi cyangwa ufite n'ubundi kwimuka wenda nshatse kubusobanura nko mu buryo bw'intumwa ntiyigaba nicyo gituma nanjye ndakubwiye ngo nzobandanya byara amashengero nuba nshatse kwigenga ariko kubera ko mfise uwuntegeka ashobora no kumbwira ati muri Kenya hakwiye haguruka ugende Sudan cyangwa haguruka ugende muri Uganda urumva rero ibikurikira ntabyo nzi jewe nzi iby'uno munsi ariko ibikurikira ntabyo nzi ni ukuvuga ngo viziyo yanyu rero nka aba basamariya waruvuze ahantu havuze uravuga ngo wiyumviraga ko uri musamariya mwema uyu musamariya w'imbabazi nabonye ari nako n'urusengero rwitwa ngo ni Good Samaritan yego nico gihe numva ko ari byo nyene byokomere no bandanyirizamwo ni ukuvuga ngo izi nsengero zose zigenda zivuka ni amashami ya Good Samaritan cyangwa se ni izindi zitwa uko nguko n'ubundi zikagira andi mazina yazo jewe ukuntu Imana yandongoye gukora Imana yarangendera yambwira ati uko naguhaye Good Samaritan Good Samaritan ni wewe iyo mpano ni wewe ariko ntibisobanura yuko abuzobyara bose bazoba bayifise ni kujya umupasiteri ashobora kubyara abana bose ntihagire n'umwe aba pasiteri urumva rero bisobanura ngo ujye muntu nawe ngiye kuvyara afise ico Imana yavuganye nawe nimba Imana yaramubwiye ngo urusengero rwawe ruzitwa Zerafat jewe ndi Good Samaritan wewe ni Zerafat uri kurabyumva nukuvuga ngo Good Samaritan irabyara amashengero mugabo ikababyara mu muhamagaro wabo ntiduca dutegeka ngo bahindura amazina ngo kubera ko tubabyaye none udasanzwe afite izina bigenda gute urumva wakoresheje ikintu uravuga ngo aho uraye warahagera bakavuga ngo haravuka urusengero none nk'uwo nguwo nta rusengero asanganwe ni gute rutaza anda y'uru rwawe rwa Good Samaritan kuja anda y'umuntu biri mu nzira zibiri ushobora kuba anda y'ishengero ku izina canke anda y'ishengero ku muvyeyi jewe rero benshi bansaba kubabera umuvyeyi ariko nkamubaza umuhamagara afise n'uwo kuko jewe mfise umuhamagaro apostolique mfise umuhamagaro w'imbabazi w'ishengero ry'imbabazi ariko uwe arashobora kuba yahawe ikindi kintu urumva rero bitaturimita gukorana kuko ndamubera umuvyeyi nkamufasha ingene iryo shengero ryiwe ryo kura ingene ryo kubakwa ingene ibintu byose byokorwa umugabo akagumana wa muhamagara Imana yamuhaye none wenda ndagaruka kuri iki kintu mu buryo bundi tugenda tubona insengero zivuka umunsi ku munsi hapa na pale zigenda zigira gute ariko zikavuka bamwe kinyume kumva utanguye twari dukorana ndi muto wawe nkabona harimo agafaranga mu nsengero se cyangwa sinzi ko arabo tubona havamo n'intambara bagatandukana bakaja no mu masentare batumvikana ngahita nja gushinga iryanje aya masengero yawe harayavuyemwo muri ubwo buryo oya aya mashengero ni yayandi noneho wenda hakabaho mu buryo mwokumvikana ndakomeza nkubyaye nk'umubyeyi ariko oya abene abo basohotse gutyo ntashobora no kwemera ko mubera umuvyeyi kuko icambere kiba camusohokanye nuko ataba yakwemera hariko wenda dushobora kuba we uri feya ukaba ushobora kumvikana ukavuga ati mu bisanzwe umuntu asohotse aragenda nyene agakora ibyiwe kuko aba yumvise ko adafise ibihuye n'ibyawe hariho na benshi basohoka kubera ko bababwiye amakosa ukambwira ati jewe sishobora kugendera muri ibi kubera ko abona ko mutabihuje agaca ahitamo kugenda kugurura irindi mugabo jewe mvuga ngo dukorana bitwa ko bari munsi yanje ni nka bantu banarabwiye ubutumwa agakizwa agakura akagira hana akakumva abaye pasteur kambwira ati je ngoma nuguru ishengero ndashaka umbera umuvyeyi nawe afite abiwe nkabarya nawe wagize n'abamukurikiye ubwo ukaca ugenda ukamufasha kugurura ukamusiga amavuta hanyuma akabandanya
nuvuga ngo nta bice, reka wenda sinzi ijambo nkoresheje ko ari ryo cyo kuvuga ngo ibice, nta bantu mwatandukanye bavuye muri urusengero rwawe rwa mbere washinze ngo baje gushinga andi muri ayo 22 ufite, nuvuga ngo ni abantu bagiye ubyaza ubutumwa, aho ubyaza ubutumwa ukahashinga urusengero n'ubundi. Nuko nk'akarorero nko muri Uganda hariho couple abantu twabanye mu bikorwa by'Imana, barakura ariko bagakura bazi ko ari jewe umuvyeyi wabo w'umwuka. Hanyuma bageze igihe nabo baratangura amashengero, batanguye ishengero rya mbere ryabyari rya kabiri, kandi ryari ndi rya kabiri rikavuga ngo jewe ndi umuvyeyi wacyo. Urumva hariho amenshi yagiye ashamika akavuka bakandondera ngo mbe umuvyeyi wabo, ntarigeze ndanababwiriza. Ese uko kuba umuvyeyi ni gute kugira ngo byitwe, kuko reka tubibaze mu buryo nta nsengero twe tugira abataziyoboye n'abakristo bandi. Ubwo kuvuga ngo wagize umuvyeyi muri ubwo buryo ni gute kuvuga ngo babyare ubagire umuvyeyi? Nuvuga ngo hari ibyo ugiye kuzajya ubafasha mu buryo bw'urusengero bwa financement n'ibindi, cyangwa ni mu buryo bwo mu mwuka, ni gute? Okay, harabaho kubiri, harashobora kubaho mu mwuka, harashobora kubaho na financièrement. Mugabo jewe abona byayi benshi n'abavyaye mu buryo bw'umwuka. Sindatangura kuronka uburyo bwo gufinansa amashengero bwoba bufatika cyane, novuga ngo nibwo bakurikira. Oya, ariko barambwira ngo bakurikira inama ndabagira, bagakurikira ukuntu jewe nyobora ishengero, bakumva birabashimishije, bakambwira ndababera umuvyeyi. Nuvuga ngo ubu nyine rero muri Good Samaritan, under Good Samaritan mufite insengero zingana gute, zibahe, zo mukorana mu buhe buryo wenda? Ubu munsi ya Good Samaritan dufite amashengero 22 nkuko nabivuze, dukorana mu buryo turashobora gufata nka rimwe mu mwaka. Dufate nka Novembre iheze twarorganije anniversaire, turatumira abo bose barongoye amashengero, baraza turahurira hamwe tukiga, tukavugana ukuntu ishengero rikwiye kuyoborwa, tukaganira ibintu byinshi. Kandi iyo bankeneye ku inama, jewe novuga ngo muri ibyo ruhande ya apostolique yo gutanguza ishengero mfise n'indi mpano yo kwigisha. Rero hariho abantu bakunda inyigisho zanje, nkababwira nti ishengero rikwiye kumera uku, rikwiye kumera uku. Si ibyo noba narize cyane mu mashure, kuko nakubwiye ko nagiye kubyigira, mugabo ni ibintu bindimo nk'impano. Ushobora kugiha inama umuntu yayikurikiza akagera kure. Ibyo narimbajije saya 22 ni ukuvuga ngo yose uko ameze nta na rimwe ryiswe Good Samaritan, kubera ko kantanga urugero wenda arimo yiswe Good Samaritan. Hariho nabandi bambwira ati twebwe twamenyanye hari izina Imana yari yaraduhaye, nkababwira nti komereza muri icyo. Urumva nari nshatse gutanga urugero, nimba urugero urwanje rwiswe, reka ndwite Afrimedia kugira ngo ntaza kuvuga izina ry'urundi rusengero, ntaza kuvuga urundi rusengero. For example Afrimedia nirwo mfite, mfunguye indi Afrimedia Kitengela, mfunguye indi Afrimedia ahangaha, mfunguye indi Afrimedia muri Asia no muri Europe. Nibyo nari nshatse kubaza, uvuga ngo Good Samaritan ifite izindi paruwase zayo za Good Samaritan nkuko dusanzwe tuzi nko muri za DPR, ugasanga DPR ni imwe ariko ifite amashami ari hirya no hino yiswe gutyo. Atari izo nshengero n'ubundi zavutse wabereye umuvyeyi ariko zitabarizwa munsi ya stati ya Good Samaritan. Bo ico novuga izo 22 zose ziri munsi ya stati ya Good Samaritan, ariko bagaca bagira izina ryabo. Izifise izina rya Good Samaritan ni zibiri zonyene, kuko aho ho mba naragiye nkafata umwanya wo gutangurana nabo, kandi bakumva nta rindi zina bashaka, barashaka Good Samaritan. Mugabo kandi ikindi igituma ntigeze mfata ngo ni abantu bose bashaka ndababyara bitwe Good Samaritan, nuko Good Samaritan nayumva nka centre, sinayumva nk'ishengero.
ishengero kuri jewe kwitwa ko ndi good Samaritan ntaco mba numva bintwaye, ariko uwundi muntu kubera ko adafise iyo mpano usanga ari kumuremera kandi ntashobora gukora bya bindi wokora. Rero navuga nti iryo zina rya good Samaritan hageze igihe ndarihindura riba good Samaritan compassion, ikibanza cyo guha abantu iyo care bakeneye, aho abantu barushe baza bakaruhuka, aho abantu bafise ibibazo bitandukanye baza kwitura. Urumva good Samaritan ryo zina ndarikoresha cyane ubu kuri centre ya compassion, ku buryo bitamvuna umuntu ambwiye ati ndashaka kumvyara naho nosanga afise irindi zina ndamureka akagumana izina ryiwe, kuko nakubwiye ko Imana yantahuje uwo n'umuhamagaro wanje, ariko si wabo nzobyara bose. Imana ishobora kumpamwo bake ariko si ngombwa ngo bose babe good Samaritan. Kubataza aho good Samaritan urushengero riri muherereye he bimeze bite? Abafashijwemo hano, abashaka kuza kwirubura, abashaka kubabera umubyeyi, muherereye duherereye ahitwa Rongai kuri stage ya Exit, aho niho turiko turubaka mbere urusengero rushasha, adresse nshasha. Turashaka no gutumira abantu kugira ngo bazoze kudufasha kugurura aho retse tugura good Samaritan. Kandi tuzoba turiko turugura n'ibikorwa bya good Samaritan compassion. Nawe turagutumiye. Imana izadushoboza tuzaza. Mama Bishop, byukuri ufite ubuhamya wenda ku muntu twatangiranye wabashije gukurikira aya makuru yose uburyo Imana yabacishijemo aho, ndizera ko hari ikintu yabashije kumva mu mirimo y'Imana. Tugana ku musozo w'ikiganiro cacu cyangwa se témoignage twarimo, hari ikintu wumva usangiza usigaje mu buhamya bwawe dukeneye kumva, dukeneye kumenya, wabwira aba bantu bose badukurikiye kugira ngo naco bakigabane tugisubiraneyo ntuki. Okay, je cyo nababwira ni nk'isomo ry'ubuzima. Ni ukuvuga ngo umuntu ntuzumuhebura atarapfa, kuko nk'ubu umuntu yambonye mu kabare yari kushobora kwibaza ko ubuzima bwanje ari ubwo nyine, ariko ntiyarazi ko ubuzima bwanje nzoheza ndi Bishop. Rero nshatse kuvuga ngo umuntu wese arafise amahirwe ya kabiri. Jewe nanje ubundi ko ndaba mu mahirwe ya kabiri. Imana yampaye amahirwe ya kabiri, kandi Imana yerekanye ukuboko kwayo. Gufata umuntu nkarine wo muri iriya myaka ukamuhindura akaba umukozi w'Imana, akaba umuvyeyi wo kwifuzwa, akaba umuntu abantu bose bifuza ati coma ngahura nujya mu mama. Jewe mba numva ari ukuboko kw'Imana, kuko ntaco nabikozemo, nta n'ubuhinga nakoze ngo ndiko ndahinduka. Mbese no guhinduka sinzi ko nahindutse, mugabo hari ikiganza c'Imana nabonye gukora kw'Imana. Rero bintera kubaha nkavuga nti n'abantu bose, umuntu wese uzobona uzomwubahe, kuko ntuzi c'Imana yashize muri we, ntuzi ejo hiwe hazoba hameze gute. Yego, murakoze cyane. Iyo message nizere ko buri muntu ashobora kuyifata akayigiriye. Byukuri ntawubuze ejo h'umuntu n'ubundi, ntawuhamenya uretse Imana yamuremye, uretse Imana itugenera ibyo. Ariko ikibazo cya nyuma wenda tugana ku musozo, iyo kompaye urebye ubwo buzima bwawe bwo hambere ukareba ubuzima urimo uyu munsi, inshuti zawe zo hambere zikuzi muri bwa buzima mwakoranye muri utwo tuzi twose, babifata gute? Okay, wenda sinzi uko mbese barashatse nko kubaza ko bakwemeye, bemeye y'Imana izo nshuti zakeye. Ubu kameme Imana barayibona, barayemeye barayibona, bivanye n'uko nyine Imana ukuntu yabigenje, kandi ikabikora mu mwanya muto cyane. Imana ntibisaba imyaka kugira ihindura umuntu, Imana ntibisaba
amashuri kugira ikoresha umuntu bisaba gusa ca kindi yari yarateguye kuva kera. Rero ico novuga haba moromoro ukibaza ati ya myaka yose iyo nza kuba narayikoresheje. Nico gituma n'ubu abantu babambaza iyo ntuzenya iyo speed ufise, ariko je mba numva afise speed yo kuvuga ngo ngarutse ya myaka natakaje. Iriya myaka iyo nibutse imyaka 30 yapfuye ubusa, nca nibaza nti uwo yinyongera muri iyi minsi noba nubatse amashengero anganiki, noba nuguruye ibicaniro binganiki, abantu bo bakije bo banganiki. Urumva rero ni muri iyo cadre mvuga nti haba moromoro mu mutima kibaza ati iyo menya, ariko iyo menya nayo ntibaho. Urumva Imana yari yabiteguye ko muri iyo myaka, kuko nayo na Yesu yatanga gukorera Imana afite imyaka 30. Ni ukuvuga ngo nanje sinacerewe. Aho natanguriye n'igihe nsigaje nzoba maze gukora ibikwiye. Murakoze cyane, reka tugane ku musozo, utange contact nimba wenda ntaco bitwaye kuwa kwifuza kuvugisha, wakwifuza kugusura, wakwifuza kumenya aho ku rusengero n'ahandi, wenda duhe nibushaka gutanga contact ntaco bitwaye. Okay, contact dukoresha kuri Good Samaritan Compassion, canke turafise n'umuryango witwa Tubabarane, turafise n'umuryango witwa Abo Yagiriye Neza, umva ko nanje yangiriye neza. Ni +254 79 2 46 86 02. Kandi zisubiramo mu Kirundi, guteranya 254 97 kabiri 46 86 ubusa kabiri. Iyo niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp cyangwa kwampamagara. Ego hariho n'abashaka kudukurikira bakara bikorwa dukora kuri YouTube channel, ni yitwa Good Samaritan Compassion. Aho ni ushobora kurikira ibiganiro byinshi dukora n'ibijanye n'ibyo ku rusengero, bimwe mukabibonako. Imana ibahezagira. Nawe ni waraba ico kiganiro ukore subscribe, ukore share, kandi Imana izoguhera umugisha. Nababwiye ko iki gikorwa turiko turakora kimpa imbaraga kugira ngo nibuke gukunda bajya abantu bakiri mu byaha, kuko nanje ni Imana yankuye. Rero tubandanye gufashanya ibikorwa, mwese muhezagirwe. Murakoze cyane, turagushimiye Mama Bishop kubwo kwemera ubutumire bwacu, kubwo kwemera kudusura kuri studio zacu, kubwo kwemera gusangiza abantu ubu buhamya bukomeye gutya. Turagushimiye. Hanyuma dushimira namwe mwadukurikiye, mwabanye natwe, wewe wihanganye kuva aho twatangiriye kugeza dusoje. Mu by'ukuri ndagushimiye, yo ni support, n'ubufasha bukomeye cyane. Nkwifuriza umugisha, nkwifurije amahoro ava ku Mana. Nimba utarirubura kuri Afrimedia Live, kanda subscribe, wirubure, uze natwe tukwakire, uje muri uyu muryango, ujoining movement. Turabashimiye rero abantu mukomeje kudushigikira. Wumva bikunyuze, wumva ubikunze, bisangize bagenzi bawe, bisangize inshuti yawe, no gukanda share. Reba aho hasi hari ahanditse share, reba nimba bigufashije, tanga comment, ugira ico ubwiriye umubyeyi wacu, ugira ico uvuga, icagufashije, icakunejeje, party wakuyemo uyidusangize, ubundi usangize n'abandi nimba wumvise ari ingenzi. Ariko wumvise bitagufashije, nta mpamvu yo kubisangiza abandi. Murakoze cyane, nakagaruka naho butaha. Imana ibaho umugisha.